Bakunzi ba B-Info aho muherereye hose, turabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Twagomba dushimira Imana ko urubuga rwacu B-Info Plus rwasubiye gukora ukuri kwamye inyuma y'igihe gito rwarashizwe mu bihano mu buryo butunguranye. Niyo mpamvu duciye dukora kino kiganiro kugira ngo dushimire Imana kandi namwe mwashoboye kutwihanganira mukaturindira gushika igihe n'urubuga rusubiye kugarukira ku mwanya. Turabashimiye bimwe by'imva mutima. Turi kumwe na journaliste Kumbure. Mbere ko twinjira mu kiganiro cacu, reka nawe ndamuhe umwanya agaragaze umunezero afise kubwo gusubizwa urubuga rwacu. Urakoze cyane kumakanya bwana musesanguzi. Nizera yuko ari umunezero mwinshi kuri twebwe. Ndibuka ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane niho twagaragaza umubabaro yuko urubuga rwacu rwari rwugawe, ariko nubwo wavuze yuko haciye igihe gito, ndizera yuko amezi 6 bwana musesanguzi atari igihe gito, ahubwo ari igihe kinini. Ariko turashimira Imana ko twongeye kugaruka kuganira cyane n'abakunzi ba B-Info. Barabizi benshi twungururije kuri B-Info Plus kandi twakomeje kubaha ivyo bakeneye. Ndagenda nabamenyeshe yuko tuzokomeza kubaha bishasha kuri no buga rwa B-Info kugira ngo tubandanye tubwirana vyinshi. Umunezero ntangere. Bwana musanguzi, ndazi yuko message yuko batwemereye yuko twongera gukora kuri urubuga wayibonye no munsi. Ego message nkiyibona naciye ndakujya kara ndakubwira yuko turonse notification. Ego itubwira yuko urubuga rwacu rusubiye ku murongo wo kugira ngo turukorere ko ukuri kwamye. Gusa ntwari wankuriki navuze nubwo haciye igihe kitari gito turi mu bihe novuga nk'ikigandaro. So reka rero twibandanize n'ikiganiro cyacu bwana journaliste. Muri ya nzira nyene twari dusanzwe tubikoramwo. Ntabwo tuzoze turabarambira, tuzoze turabaha ibiganiro bigufi mugabo birimwo ubutumwa muba mukeneye kumenya. Tukiri ku ntego yacu ni ku butaka bwa Kongo, aho intambara imaze igihe kitari gito yabaye ndanse iriko irahuza inyeshamba n'igisirikare ca Kongo arico FARDC. Muri territoire ya Mwenga turabona aho FARDC yikoze ku ndege z'intambara ija kugaba ibitero biremereye mu buce butandukanye, cyane cyane aho bita Twanzinga, aho zino nyeshamba zari zimaze imisi ziriko zihagira amatungo kama y'abakongomani, aho ziriko zimba ubutare mu buryo butanemewe. Uyu munsi twabonye FARDC yashoboye kuduza Sukoyi irabagaba ko ibitero. Bwana journaliste, byari byifashe gute? Urakoze cyane bwana musesanguzi kuma kanya kugira ngo ashobore kubwira abadukurikirana ivyabereye neza na neza ngaha muri territoire ya Mwenga. Novuga yuko atari ibintu byari vyoroshe. Kumbure vyabaye mu rukerera guno munsi mu masaha y'ubuca niho FARDC yashobora kugaba ibitero bikomeye cyane ikoresheje indege ndetse n'amadrone ahasanzwe hari ibirindiro by'inyeshamba canke abaroberi b'igihugu cy'u Rwanda nko ukunda kubivuga. Donc n'imigwano yari ikomeye cyane aho coalition y'izinyeshamba, ndavuga twigwaneho na Leta Tabara, bashoboye gukubitwa mu buryo buboneka, biza gutuma batakaza kano karere kitwa Twanzinga, aho bivugwa yuko ako karere gakomeye cyane kuko kari gasanzwe gacugurwamo ubutare ndetse n'inzahabu n'ibindi byinshi mu mamari ari ngaha muri Kongo cyangwa amasosoro yo muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Bari basanzwe babikora nk'ubusuma nk'uko byamenyeshejwe n'abasanzwe baba muri aka gace ka Twinzinga. Kumbura amazina muzaba twihanganira kuyasoma kuko abagoye cyane. Muri iki gitondo abaroberi baciye bahagarika ibikorwa byo gucukura ubutare kugira ngo bikunde bashobore guhungisha bimwe mu byo yaramaze gusahura muri aka gace ka Twinzinga. Bwana musanguzi, urumva ko byari ibintu bikomeye cyane. Muri rusangi Twinzinga isanzwe iri muri groupe Maruhago, abahazi bace baza batubwire aho imigwano yari ikomeye cyane hagati y'abo Wazalendo bakufatanije na FARDC mu gihe bariko baragwanya z'inyeshamba za M23. Kandi FARDC irongera ikamenyesha yuko isanzwe ifise ibibanza muri ikimbe nyene ngaha muri Mwenga aho ishobora
kugenda isaha nk'imwe gusa kugira ngo ishobore gushikira ahandi hari ibirindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Muri make yari nko gutanga attention babwira ati turaje ahantu ushobora kugenda isaha imwe Bwana Musanguzi n'ahantu hagufi cyane, ku buryo zino nyeshamba zishobora kwijajara zigasanga bamaze kubashikamo n'amasasu menshi cyane kabisa. Biraboneka neza yuko baci bapresiza n'ibirindiriza inyeshamba zisanzwe zirimwo, aho bavuze yuko biri mu buce bwa Mwegerero ndetse na Rubuhu kabisa, bashobore kwitega ibintu bikomeye cyane cyane bitega abashitsi, nkuko iyi FARDC yahise bimenyesha yuko mu kanya mu misi mike ishobora kubagenda cyane mu masaha makuru. Umva urugendo rw'isaha imurazi muri Kongo henshi n'ibipakiza bashobora kwigaba n'amaguru bakagenda yasa ndetse cyangwa bakanuka za ndege zabo zikabashyarika kavuze umwami w'igisaka. Nuko vyifashe muri territoire ya Mwenga Bwana Musanguzi. Biraboneka neza cyangwa biravugwa mu makuru tuhakura yuko zino nyeshamba zashoboye kuhasiga ubuzima ku buryo buteye ubwoba. Wanashaka nta n'ingwano za infanteri zahabaye zirezire, iyi ndege niyo yakoze akazi kabo, maze baza kubona yuko mu gihe bahaguma bashobora kugira ibibazo byinshi cyane, bituma bahitamo gucikana bimwe mu byo bari bamaze kwiba muri aka gace Bwana Musanguzi. Nuko muri Mwenga byari byifashe muri rusange. Urakoze cyane Bwana journaliste, sinzi nimba woba ufise ibitigiri by'inyeshamba zoba zahasize ubuzima canke ibigwanisho byabo biba byashoboye kuhatorerwa ukabidushikiriza. Bwana Musanguzi twarababwiye yuko uburyo Wazalendo yari sanzwe iduhamo amakuru cyangwa bari ku mirongo y'urugamba atari ko bakibikora, kumbure barazi ibitigiri mugabo kubera ko bari baragira ikinyamwuga ntabwo badushikiriza ibitigiri byashobora gucika ku masoro canke abashoboye kuhasiga ubuzima. Amvuze abacitse ku masoro mwumve babandi barashwe kanka ko biruka, babandi bababaye muri make bafite inkomere nyinshi. Ntitwashoboye kumenya abashoboye kuhasiga ubuzima, ariko nuko no babwira yuko kano gace twanzinga gasanga ubu kari mu minwe y'abazande ndetse na FARDC. Zino nyeshamba zikaba zataye ziromoka. Urakoze cyane Bwana journaliste. Dusimbire muri Nord Kivu, aha muri Kibati. Muri Kibati ku munsi w'ejo coalition ya FARDC yarashoboye kwigarurira uduce tune idukuye mu vyara by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Byari byifashe gute Bwana journaliste? Muri Kibati Bwana Musanguzi ntibyari byoroshe, kumbure abo twabanye ku munsi w'ejo twarababwiye uko byari byifashe, aho twanababwiye yaho iyi Wazalendo yashoboye kugaba ibitero ivuye mu gace bitwa Imiba, iza kugira na Kayisite Bwana Musanguzi, iza gufata ubuce bugera kuri bune. Murumva yuko ibintu byari bimeze neza ku ruhande rwa Wazalendo Bwana Musanguzi. Muri Kibati no munsi hakomeje kuba imigwano nkuko amakuru ahava abivuga, ni imigwano itari yoroshe, ariko Wazalendo yakomeje kurinda bwa buce bune yafata ku munsi w'ejo, kuko amakuru dufise nuko zino nyeshamba arizo zaciye zikomeza kugaba ibitero ngaha mu bice byari byafashwe na Wazalendo ku munsi w'ejo. Rero bisigura yuko mu buce bune twababwiye Wazalendo yashoboye gufata, mwumve yuko nubu ariyo ikibe gifise bino bice ikiya control. Yari ikiya control 100%. Rero ku bantu badukurikiranye mwumve yuko Wazalendo igifise ubuce yafashe kabisa, mwumve yuko babirimo neza kandi bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo umwene igihugu wa Kongo asubire kugira no kwishira no kwizana umutekano, impfu zigabanuka, kubona yuko abantu bakomeza gupfa ku bwishi. Bwana Musanguzi, merci. Tuve muri Kibati dusimbire muri territoire ya Rucuro. Rucuro naho ibintu ntivyoroshe. Rucuro tumaze igihe kitari gito twumva imigwano ikomeye iri kirahabera, kandi n'uyu munsi twumvise ko hazinutse haba imigwano ikomeye. Hoho byo byagenze gute? Bwana Musanguzi urakoze cyane kutugatuna muri Rucuro. Tumaze iminsi tuvuga ku bijanye n'ama operation ariko arahaba, ariko n'ubu ntabwo arahagarara, ama operation arabandanya. Amakuru ava muri Rucuro nuko imigwano ikomeye ubu iriko irabera mu bisagara nka Mugogo, Kamena, mu karere ka Kipfuro muri groupe ya Tongo, territoire ya Rucuro muri Nord Kivu canke
muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru dukuraho nuko imigwano yatanguye isaha 12 z'agatondo aho M23 canke inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda arizo zagavye ibitero ku birindiro vy'abawazarendo, ariko amakuru dufise dukura mu wazarendo canke abasanzwe baba mu ivyo bice nuko batubwiye yuko wazarendo yavudukanye ibigwanisho batari bibaza bwana Musangozi ko bafise kabisa. Barahangana n'izinyeshamba mu buryo bukomeye. Amakuru dufise nuko imigwano itari bwarangire kugeza no masaha y'umugoroba bari bacumva isaso rimwe rimwe, mugabo mwumve yuko wazarendo ibigwanisha ariko irakoresha abene igihugu baho batangaye baguye mu mazi bavuga ati eske ni wazarendo canke n'abamercenaires bariko barakora bino bintu. Rero aha muri Rucuro wazarendo bahagaze neza, bariko baragerageza uburyo bwose kugira ngo bashobore gusubiza inyuma izo nyeshamba, muga nubwo babona yuko zino nyeshamba bisa nuko zariye karungu, zariye ipiripiri kabisa, zivuga ati vyanka bikunda dutegerezwa kubakuraho ngaha, mugabo ntabwo biriko birabakundira. Amakuru tuhakura ndetse atangwa na societe civile avuga yuko abenegihugu benshi bariko baratizabo, bamwe bariko barahungira mu bisagara bisanzwe vyegereye aho gace, abandi bariko barashwiragira mu mashamba kugira ngo bikunde bakize amagara yabo canke ntibashobore gusiga ubuzima muri iyo migwano iriko irahabera. Bwana Musangozi, imigwano igikomeje cyane kumbure turaza kubabwira kubijanye nuko imigwano iriko irabandanya muri rusange ngaha muri Rucuro, ariko biraboneka neza yuko bitoroshe kabisa. Kumbure ukunda kuvuga yuko umwanya ariwo mucamanza mwiza, kumbure bikunze hari abo tuza guhura kuri BM4 Plus turashobora kubabwira ingene finally byashoboye kurangira ngaha muri Rucuro. So duse n'abarangiza ikiganiro cacu bwana journaliste, muri rusange turabona ko muri Nord Kivu intambara zimaze imisi ziriko zirasekera, aho wanashaka ku ruhande runini igisirikare ca leta ya Kongo arico kiriko kiragaba ibitero. Muri rusange muri Nord Kivu byo bavyifashe gute? Bwana Musangozi, muri Nord Kivu reka twibande neza na neza aha muri Bwito mu Masisi Walikari niho twovuga yuko ibintu bimaze imisi bitoroshe na bukebuke. Tumaze imisi tubabwira detail ko biba vyifashe mu gace kamwe, ariko reka tubifatire hamwe muri rusange kuri no munsi ngo dushobore kubabwira uko ibintu vyifashe. Nkuko tumaze tubabwira imisi iragenda, ariko nta munsi n'umuhera hatabaye imigwano ngaha muri Bwito Masisi na Walikari. Bwana Musangozi, biboneka yuko n'umunsi FARDC iragaba ibitero, ejo M23 nayo cyangwa izinyeshamba z'ibicu Rwanda nazo zikagaba ibitero. Ni ibintu bitoroshe. Mbere ivyo byanatumye mu societe civile ari mu ivyo bice canke Radio Kapiyoyo ivuga yuko ivyo byanatumye ubuzima bw'abene igihugu basanzwe baba mu ivyo bice buzimba cyane. Bwana Musangozi, buriko burazimba kandi bukarushirizaho kuba bubi cyane, bivanye n'ingene ubuzima bwaho buca bugenda. Baravuga yuko abanyagihugu baricwa umunsi ku munsi, amashuri arafungwa, ibifungurwa ku bene gihugu birazimba, amazu yo gupanga arazimba, abakobwa n'abakenyezi barafatwa ku ngufu kuko bwije, ibintu biribwa cyangwa abantu barasahurwa ku bwishi, abantu barashimutwa canke bakaburira irengero kabisa. Mwumve yuko aha muri Nord Kivu bari guhangana n'ibibazo bikomeye cyane. Bwana Musangozi, kumbure nk'abarundi twashize Imana imbere, bone ko tukomeza kubasengera kugira ngo umutekano ushobore kuboneka muri buno burere yibasiwe n'intambara ziterwa n'inyeshamba kuva mu gihugu cy'u Rwanda canke inyeshamba zifashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda. So reka ndagushimire bwana journaliste kuri izi nkuru udushikirije. Nuko kana cyo ndagushimira cyane, ndanashimire cyane abantu bose twabonye mu kino kiganiro. Nizera yuko ivyinshi twagerageje kubibaha, kumbure ndazi yuko mudukurana muri benshi kandi muri munadukumbuye kuri BF. No basaba yuko basiga commentaire bivanye naho rukaduha igitekerezo cyawe cyangwa intererano kugira ngo mu nyuma tuyikorere. Kushobora kuba udafise kinini uvuga, ariko muri commentaire n'ugenda ndasizemo umutima cyangwa idrapo kugira ngo utureko tudatamba twirorera. Bwana Musangozi, merci. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Reka nshimira abadukurikiranye bose aho bari kumbure, nizera yuko dushobora kongera mu bindi biganiro tugiye kubategurira umwanya uwo ari wo wose. Ciao ciao.